Kuri uyu wa kabiri w'igenekezo rya 11 Mukakaro mwaka wa 2023 niho abanyeshure barangije ivyigwa vy'inyuma y'ishure shingiro batangura ikibazo kibaho uburenganzira bwo kubandanya ivyigwa vya kaminuza. Abo banyeshure bagasabwa na François Habyarimana mushikanganje w'indero n'ubushakashatsi gukorana mutima mu nda bagashiramo inguvu kugira bazoronka amanota meza. François Habyarimana akayabivuze aho yari yaramutse yugurura icese ico gikorwa c'itangwa ry'ico kibazo, hakaba hari kw'ishure ryisumbuye rya Buhonga, araheza kibandaniriza kw'ishure ryisumbuye Tware do Montagne ryo mwijenda intara ya Bujumbura. Nivyo uyu munsi turahije gutanguza kibazo mwe twita examen d'etat itanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza. Ico kibazo kikaba gihabwa abahejeje amashure yisumbuye. Kuko rero mwabibonye mu bibanza vyose twagiye turacamwo, kibazo kiriko kirakorwa neza cane kandi nta ngorane nimwe twovuga ikomeye twabonye. Rero abazokora ico kibazo mu gihugu cose bari bategekanijwe bangana n'ibihumbi 50,950, ariko kuri abo hiyongeyemwo bamwe baza gusubiramwo ikibazo, no kuvuga bamwe bagikora mu myaka iheze ariko ntibashobore kugitora, bamwe twita mu rurimi rw'igifaransa aba-autodidacte. Ku masantre yose twagiye turacako nta na hamwe twasanze aba-autodidacte bari musi ya 20. Murumva yuko abaje gusubira muri ico kibazo atari bake kandi ni vyiza cane gose. Abanyeshure baje gukora ico kibazo bava ku mashure angana n'igihumbi n'ijana na 13, bakaba bariko bagikorera mu bibanza bingana 106. Bariko babikorera mu bibanza bingana 106. Rero abakora ico kibazo kandi akandi kantu twoshikiriza nuko harimwo abatize mu Burundi, harimwo abize muri Kenya ariko bakiga programme y'u Burundi, harimwo mbere nima ntihenze n'umunyamahanga. Urumva yuko iki kibazo cy'uno mwaka gifise akabirya rusha ibindi twahora dutanga. Hanyuma kandi ikindi twomenyesha nuko abazotora iki kibazo bafise amanota meza, bamwe bahora baja muri kaminuza za Reta bazoca bagenda muri kaminuza batabanje kumara umwaka muhira kurya vyahora. Murumva yuko ico ari ikintu ciza cane gose, kuko ni gisabo cashikirijwe n'abene gihugu muri za ngendo twagira mu kwezi kwa mbere. Hanyuma kandi ni vyari vyashikirijwe na ya nama rukokoma yaba mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka uheze. Bari bashikirije yuko twokora ibishoboka vyose kugira ngo abanyeshure bahejeje amashure yisumbuye bace baja ubwo nyene mu makaminuza ya Reta batabanje kumara umwaka muhira kurya vyahora. Murumva rero ko kwara gakuru keza kuba ariko barakora ikibazo, ahubwo gakwiye no kubatera intege kugira ngo baronka amanota meza azobatuma baja muri kaminuza za Reta batabanje kumara umwaka muhira. Rero twaje ngaha kugira ngo tubatere intege babikore umutima uri munda, kandi natwe tubifurije yuko boronka amanota meza, umwimbu kaba mwiza gusumba umwimbu twarose mu mwaka uheze. Mwomenya ko ico kibazo catanguye kuri uyu wa kabiri w'igenekezo rya 11 Mukakaro, kikazorangira ku munsi wa gatanu w'igenekezo rya 14 Mukakaro uyu mwaka nyene.